Ubujumbura wari wakikurondera ubuzima cyanye waruje gutembera. Ya mugabo niwe yamanukanye se uyo. Yaraje kuri Bujumbura. Muca muramanuka. Niwe yanzanye turabana. Yakurondera uri rugura ati kura Bujumbura tuyishe Bujumbura. Agaswahili uragakubita. Uzikiri. Aranani. Arakunani. Kandi ya mugabo nyene yari umwisilamu. Yari umuswahili umwisilamu. Bama barano ngabisilamu baje. Yagutongoza guteye. Bimwe bavuga ngo gutongoza umukobwa. Yabivuga mu Giswahili cyangwa mu Kirundi? Mu Kirundi ntiyavuga Kirundi. Ni Kirundi yaraketse. Yari umurundi. Nta mafyeri none yashiramo akavuga Gaswahili akupenda sana. None yore. Yarakashiramo? Kagacishamo. Ati nakupenda sana. Agacishamo. Gusa biraboneka wari ukaze bibi mu bukene bwawe wasa neza. Abana bimuramvya basa neza. Kandi umuvyeyi nawe murabona ko akeneye kwitabwaho, akeneye kubaho nk'abandi ba mama, nk'abandi bantu. Nawe ikibazo afise nuko adafise basi n'umuvomera amazi, ntatambuka, agenda yicaye, icakora cose agikorera aho nyene. Natwe tuje mu maramvya nikure bivanye naho tuba turashobora kuba déplacement. Murazi ibintu vy'amadéplacement biragoye, tukabura ingene tujayo nk'indwi igahera. Rero mu ico gihe urumva ko bigoye. Nukuri ikintu ca mbere dusavye abariko barakurikirana, abazokurikirana iki kiganiro, Yo, what's up, my people? My name is Starboy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, let's say, no kwisi yose. I love you too if you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job only. Nivyo mba nifuza muri rwa rukundo. Abantu bita mu maramvya. You know me, I'm Mr. Fashora Fashije. Murabizi yuko ivyo ni bimwe mu bintu bavuga yuko nakoze kuva kera, maze kubikora henshi atandukanye. So, let me tell you something. Support me kuri kino kiganiro. Because iyo ngiye gukora ikiganiro nk'iki, nkabura support from you. Nagomba numva nishimye, mamuntu menga muri kure yanje. I have plus de 80,000 subscribers bakurikirana Star TV. Let me tell you something. Turi mu mpera z'umwaka. Mpera z'umwaka rero murazi ko hari abantu usanga bakunda kugira max gasibyo tuba twifuza, ariko murabizi ko mu mpera z'umwaka kenshi akunda kuba max gatandukanye. Benshi turasezera isi, ariko tubibona biba ntituzi impamvu biba, ariko nibaza ko wande tuzomenya impamvu biba. So hari abantu rero benshi baba bifuza gukora ibyiza, gushyigikira abantu batandukanye. Mu mpera z'umwaka kenshi n'abantu bafasha imiryango itandukanye kubera ko bafite ibibazo. Of course turi ahantu bita mu maramvya, ahantu novuye ko hari abantu batishoboye, hari nibaze ko harimwe abatewe n'amazi of course. So turiwe ku mubibi novuga yuko je murabizi cameraman urabona ngaha hasi fresh Amerikana mubibi jewe nje gushigikira kubera ko manura nyene neza wanze niramukirize bibi asiya uko sawa bibi sawa umeze neza cyane ni cyane akandi ko gateye mwana guri ni cyane cameraman sinzi ko taza kuruha kugira rondera hano yicara. Zo wicaye ngaho kwisheze cyangwa uzaguma ngaho bakuzanira agatebe hiyo wicari mushira agasheze hariya yicara aho nyine uhagaze bagushira agasheze wicari yegeza aho nyashize amaguru aho nipo none biba baravuga cyane harundi muntu aza kudufasha bibi ngira ndamwambika ikintu bita micro bibi ngira ndakwambika aka kaboro
kugira uvuze ikirize kumvikana sivyo. Bibi ni sawa none? Bibi Ni sawa. umeze neza? Bibi none hari ufise imyaka ingahe gabi? Ndashimira Imana. Urashimira Imana? Imana. Uhora usenga? Kandi wambaye ishapure bi? Nambaye ishapure. Yego ngiyi kweli. Kabisa. Turayishira none hanze twibona. Turayishira hanze tubone. Bibi je wanta Starboy. Nige zina ryanje. Starboy the ship. Ari nari nakumvise no mu gitondo. Abanyimise ko avanze. None bakwita gute? Farazia de Paul. Frazia? Farazia de Paul. The board. De Paul. De Paul. The void. Dovori nyene ko ye Farazia Dovori. None ngiye kumwashimishira hagati. Ntanagantu nicara nicarire hasi. Ila kwisheze basi. Yanasheze mba kwicara hasi bya. Mwegere bi. Nicare hasi nanje. Bibi. Nicaye hasi sio sawa. Yego. None hasi siho tuzoza. Hariya nyine. Bimeze gute none kabiri? Nukuri ndashimira Imana. Turaha watwese. Ari mwijuru nahangame nahabwa impundu. Kabisa indirimbo ukunda kuririmba cyane ni ya. Bega sinazibaje. Harizo wibaji? Izo mugaturika ndabizi. Harizo wibaji? Izo mugaturika naririmba. Izo mu baporo. Mu baporo. Wowe wari umukatolika cyangwa wari umuporo? Nari umunyagatolika ntibategetswe nke. Ariko urazi mwaramutse Mari? Iyo dawe na dawe twese. Okay twagiye. Dawe twese uri mu ijuru. Izina ryawe ni nahazwe. Ubwami bwawe ni hose. Ibyo ushaka nibigwe ku Yesu no mu ijuru. Ibyo kurya bidukwiye umunsi. Turekurira ibicumuro byacu nkuko natwe twarekuriye abateguriye nabi. Duduteranye ibitosha nabi. Yamara udukize. Amina. Aho rero Imana bitwumvise. Bibi bakuzanira ati. Iyo radio ntibaguhaye. Bakugabiza urumviriza. Niyo mwangaro. Haje ukunda kumviriza none iki ku radio? Indirimbo. N'ubu hazindutse n'indirimbo zo mu Gatolika. Inimisa urumviriza ku radio. Oya, arahita vuba. None bibi. Ufise imyaka ingahe? Jewe. Bitekunganya n'Imana gusa. Mugabo ufise myinshi ni nkingahe? Wavutse muri 90 na kangahe? None jewe ntubimenya nagira ukuvuka no kuza kuharura intudu. Umunsi wavuka ntiwigeze umenya aho wavutse? Mugura shikana nk'ijana? None ko mawe ntamubonye. Papa senda mubone. Papa na mama ntiwigeze ubabona? Je nakuze naragowe. Mugabo Imana yo mwijuru kazimana. Imana yo mwijuru kambona data wa twese. Nubu yakubonye twaje. Nubu yambonye. Kandi yababonye. None gumi nkunda. Ugereranije n'inkinga. Aho naba. Ntaruri mubagenda banyumviseko. Ntiwavuga? Aho nashuba. Ntaruri mubanyumvako. Nukukora ngakora. Kabisa. Yemwe naje nahava bariko bagasura bararira. Ibi ngurafise ngo yandanga muntu ya kera bakoresha kera. Nayifashe kuri bagaza. Kuri bagaza wari ufise nk'imyaka basi kuri bagaza wari ufise nk'imyaka. Nandikishiye mu karanga mu ijana. None bibi urashikana nka 90 ijana. Ijana n'ibindi. Urafise imyaka irenga ijana? Uraburiye. Uramaze kurya ibiro byinshi by'ibiharage. Nzofa ndabimaze none. Ko biguma. Byose muza murazana. Nzobimara ryari. Bibarenze imyaka ijana. None gabibi. Muri iyo myaka yose umaze irenga ijana. Urafise abana. Nigeze ugira umwana n'umwe. Abana narabarose. Navyaye aba. 6. Aba bari mu kuzimu. Bose baritavye Imana. Asigaye apakana. Umwe, umuhungu w'umukobwa. Umuhungu. Afise umugore. Iwe tubana. Arafise umugore wewe. Umugore cyane. Nigeze arongo? Yararongo. Yamugabagabiye yararongo. Bibi.
none ubuzima bwo ngaho umeze gute ndiko ndumva akajumbuka mu ubuzima bwo ngaha nsaba Imana yobumpura ntigiye iwe ariko urizeye nyine kuzagenda nyine kuzabana nayo hariya mu paradiso ndizeye no kurara biraryoshye burya kubana n'Imana arambona arankunda n'ukuri eba Jese Imana ni hamwe nyene uri ku isi utaburi cyaha kabisa bibi tugusanza aho turabona wirara no kunutse je nsaba Imana agira umuntu agura kamate kandi ngo umugurira imatera ahantu arara ni kunuzenya ni hasi ngeze ngaha ata muntu dutukanye bisigura ko ata muntu mwigera mutana nari nkiri muto nta muntu mwigera kandi narasonera abatamakazi narasonera abantu yambara uwo nsanze ariko arakora ari nk'ibiharage ateye urazi ruguru ateze umuntu umwe ariteye none wavukiye mu ntara yahe bibi yahe nyine Bujumbura oya Ingozi ku Gasaka kandi na Runyonga uburemo bwatwaye waje kumanuka i Bujumbura bigenze ari Muramvya ukuntu byagenze kugira umanuka i Bujumbura byagenze gute se uyu uniwe yaduze kuko iwabo hari Muramvya none uze mu Kibimba ndahazi mu Kibimba niho Kibimba Nyamugabo Bujumbura wari wakikurondera ubuzima canke waruje gutembera Nyamugabo niwe yamanukanye se uyu yaraje kuri Bujumbura muca muramanuka niwe yanzanye turabana yakurondera uri rugura ati kura Bujumbura tuyishe Bujumbura agaswahili uragakubita aranani arakunani kandi Nyamugabo nyene yari umwisilamu yari umuswahili umwisilamu bamabarano babisilamu baje yagutongoza guteye bimwe bavuga ngo gutongoza umukobwa yabivuga mu Giswahili cyangwa mu Kirundi mu Kirundi ntiyavuga Ikirundi n'ikirundi yaraketse yari umurundi nta mafyeri none yashiramo akavuga Gaswahili akupenda sana none yore yarakashiramo kagacishamo ati nakupenda sana agagacishamo gusa biraboneka hari ukaze bibi mu bukene bwawe asa neza abana bimuramvya basa neza Muramvya hava abakobwa beza muramvya hava abakobwa beza nubizi kumenga warushe bibi wicaye uraruha cyane mpora ndyama ndaryama ugase mpora ndyama mpora ngenda iyo mu cumba bantu b'Imana my name is Mr. Boy the Chief Mr. Fasha warafashije bavuga ati Fasha warafashije tuziture ngaha kubera twafashije ibi ntagira imatera arakina ntaryama bibarakeneye nkigunyira ry'umuceri ngaha n'ibiharage urumva gisanda none ibyo doheza mpenda bihejeje arakeneye nyine n'ahantu haba nyine atuje apana ihema murabizi izuba rikubise n'imvura iguye c'est un problème mes chers amis ni kwa turi mu muci urumva akavura hari gikadakubita mugaba ahantu hari n'imihema ewe intuzi imvura igeregwe uko kucyenda iragwa uko 10 naho mutemutera imvura iguye ahanya amazi bari menshi bace batera biburakina handi ahantu hubatse neza n'umuntu akwitaho wewe wumva wowe kandi n'ufise n'umuntu akwitaho urumva ko ufise umuntu kandi n'inzara ngo ni yose Mungu wangu wewe nawe nyitaho kwezi naratinze rero mbona Imana gusa yonyene niyo ingwajije niyo ndaba niyo ambara utwo nkora ukorwa n'Imana ambara nk'iyo nkora nazindutse ndashira kudeza Imana yonyene none bibi gusa ikintu gihari ni kwizera Imana araho njyama nkayami naho ngera nduhuke none ugira ugireko Imana yo mwijuru ariko bihari ngera nduhuke kwe kabisa none bibi ngo mbyuke ngaca nkomera
muga gusa n'ugwaragurika cyane ntugwara cyane yomba nagwara homba napfuye abantu bakira ngo bari bakomeye cyo bituma mu none ni bose none ko ndiho abakera bose bariho oya ntibariho mu muryango ujye marahora gukunda zuradushira imigani zurishira umugani ibi mu muryango wacu naho nopfa nta n'umwe azoza kunganduka kubera iki hari n'umwe ariho pole sana kumbe ni usigaye nibincira umugani none wakira bakunda basi je mvuga ati umuhungu wawe aragenda no musi yumvise umugani birashije ikagenda umuhungu wawe bibi ntuvuge ngo ntabasigaye jewe undahari umuhungu wawe mwabo bose ni kwanje nduyu wawe ahosha cyenda kazi oya ntukazi none numva ko mfise bibi ndakaze ndagufise none bibaje uribuka president ariko aratwara igihugu kono munsi uko bamwita utwara igihugu cyacu Burundi uko bamwita uramwumva ku radio muri radio bakazanye vuba bamwita Evariste Ndayishimiye none ya Evariste Toreni je ntarinzi neza kabisa narinzi Ndayishimiye abantu bakera bakunda kuvuga amazina atangura cyane kabisa rero bantu b'Imana ahantu turi ngo yicare ngaha wewe kugira icara aha cameraman uramubona iki aha mande yanje reka ndamwambika akantu ari yahagaze hejuru nizabo nicare hasi cyangwa aha niyo boneka ishwidi uza ntacyo je simboneke aboneke wenyine icara ntacyo uretse ko nicara hasi aboneka ari wenyine uretse ko nicara hasi so uko biri kose rero uyu niwe amaze iminsi aza gukurikirana uno mu mama bamwe no mu bibi rero kugira nshike hano niwe yatumye shika hano yambwiye ati Starboy ndazikora ukora ibiganiro byo gufasha so ndafise umubibi ndiko ndakurikirana ndabe ko shobora ku bose no muvugira nico gituma ndawe yicaye ngaho kugira avuge urugendo yo rugeze byo ariko arakora ko ari uko biko biragenda neza avuge n'igikenewe kugira kumbura abantu batahura abona bibi ariko ndamuganiriza nyene nk'umuntu kugira araza abantu duwe naba banyogokuru bacu abahungu cyane cyane turakunda abanyogokuru bacu abizi so bite rero ni sawa umeze neza ndashimira hajya ngo bakwita gute nitwa Naomi Naomi rero tubwire muri rusange en general urugendo ko rugenda gute mu kiri kurashigikira bibi wacu habuze iki hakenewe iki karibu cyane kuri start okay bibi wacu ngene tuko turamushigikira bibi n'umuntu wantu nikora n'umuntu adafite chef ca ruguru n'umuntu adafise umuntu amuraba n'umuntu adafise umuntu amugaburira bibi ntatambuka agenda yicaye ntawugera hamwe ntafise umuntu ashobora kumwoza ntafise umuntu amutekera ivyo afungura ico ni ikintu ca mbere kigoye umuntu nk'uyu abakeneye umuntu amwitwararika unamuba hafi kamugaburira kamufasha buri kimwe cyose rero twaragiye hamwe n'abandi bajene turiyumvira ico twakora kuri uyu mubibi ariko uko tungana biratugora kubera ko usanga natwe tuko twiruka mu bundi kugira dushobore kubaho kugira dushobore kuronka ingene nawe tumuha kuco tuba twaronse turagerageza ariko biragoye murabizi ivy'ingene bimeze rero bibi cyane cyane ikintu akeneye dukeneye umuntu w'umufasha yo dufasha akaronka aho bibi yoba atuje afise ingene akurikiranwa hariho ibigo by'abageze mu zabukuru twari twaragerageje kwiruka ariko aho dukoma amasho hose batubwira ngo ntibikunda kubera ko batora umuntu arukunda apfuye murumva ko ari ibintu bibabaje kandi uwo muvyeyi nawe murabona ko akeneye kwitabwaho akeneye kubaho nk'abandi bamama nk'abandi bantu nawe ikibazo afise nuko adafise basi n'umuvomera amazi ntatambuka agenda yicaye icakora cose agikorera aho nyene natwe tuje mu maramvya nikure bivanye naho tuba turashobora kuba déplacement murazi ibintu vy'ama déplacement biragoye tukabura ingene tujayo
nk'indwi igahera. Rero mu ico gihe urumva ko bigoye. Ni ukuri ikintu ca mbere dusavye abariko barakurikirana, abazokurikirana iki kiganiro bazodufashe bibaronka ahantu ho kuba, aronka abantu bamwitaho, haba n'abafise ubundi buryo, kuko ntidusanzwe dukurikirana Bibi wenyene. Hariho nk'abantu baba bagwaye bari mu bitaro, turabakurikirana babuze uburyo, tugakurikirana nk'abantu bafise ibibazo nyene umuntu ababaye gusumba uwundi. Rero murabe vraiment mudufate mu mugongo, kandi cane Bibi wacu abeho aryohewe nk'abandi bantu. Yego. Yes, reka nagushimire kwanza d'abord, je nibaza ko ivyo uriko urakora ni vyiza cyane, ntucike intege kubera ko uyu muntu acikine na Bibi mwenyewe yavuze ati je ndacyahari kandi Imana iramubona, sivyo? Reka rero twigumane na wewe, reka wewe tugutoke Bibi. Twariko twifata selfie na Bibi. Bibi twabibonye se? Bibi, jewe nibaza yuko Imana izobikora. Tenda vyizeye. Izobikora. Bibi nariko ndamufata. Urabona ko ikora ari bibi. Bose bataha. Kabisa. Ariyo Mana bikoreye. Uribona Bibi? Ndabibona. Urabibona? Ndabona ko ndakasenyereza navya. Bibi je bazako. Imana izobikora. Kandi bose bazotanga. Azotanga. Je ndiko ndabona yaba ngomboneke kana chamvuga ati ndiko ndabona umuntu ariko arazana imatera. Ndiko ndamubona. Yego. Bose batangaye. Muya mboneke kana chamvuga ati ndiko ndabona umuntu azanye imatera. Muya mboneke. Nachamvuga ati ndiko ndabona umuntu ariko arazana imatera. So, Bibi ko biri kose. Je no umuntu nizera cyane. Mbere yuko nkora buri kintu. Biraboneka. Je ndizera ko ibintu bizogenda neza. Muya batwirikwana nako nagumana gutera inkuru. Neza bose gira. Kebaza nkuye batwirikwana nazo ndagutera inkuru twitwengera. Nogirira guca. Nogirira. Wogirira ngo gute turi kumwe. Kadata. Imana yo bindoneke. Bibi wanje. Je ndizeye yuko hajya kuri Star TV ari umuntu ariko aradukurikirana, azozana n'igunira ry'umuceri n'ibiharage, azona kugurira imatera. Umuntu avuga ati jya kuba hari uve ngaha. Tamvuga ati haleluya. Amen. Amena. Kuba ukizi kuri kuvuga mwaramutse Maria na dawa twese. Oya nivyo vya mbere bijya. Turakuramutsa mugabe kazenye nawe ikigongwe we tugenda ko we tunezereza. Turakuramutsa turakuborogera. Webwe bicibwa bine. Turakuganyira. Webwe twiririra. Turira muri yise y'amarira. None rero mupfunyi wacu turabise amaso yawe ikigongo, na Yezu wa mwana w'inda yawe ahezagiye, umutwereke w'umunyakigongwe kabisa, we mwiza, we bikirutekereza Mariya. So uko biri kose sinokora birebire, igisigaye tushigikira uno mu Bibi umuntu arenze imyaka 100 bujyanye nanayibuka usanga ishikijana na 200 na 90 ijana na 90 ega usanga ishika burya attention umuntu afise karanga muntu kuva kera kuri bagaza wari washaje naho wari umeze nk'ushaje. Oya aho nari nkiriwe yarakira umwana mutoya kabisa. So, my name is Starboy the Ship. Sinzi ndiko ndagira birebire iki ni igisigaye ni gufasha no mu Bibi icuronse zana icuronse cyose. Agatenge urabona ko akeneye agatenge. Arakeneye n'uturato udukamba mbi. Genda byoshika. Ukagenda yicara. Oya genda wicara. Akavigise mwanzani. Ko gusiga. Akavigise ko kugira amapfiko. Naho no fukama erega mfukamye ukukura. Ngomba guhenukira iyo nahenukira. Baza kugira utuvix twose. Pomade. Pomade cyane. Agapomade ko gusiga kugira ndabe naho no fukama bana. Kabisa.
Yo jewe naje kubabera ijisho kandi nibaza ko nza kubishira ku mbuga zanje kugira dushigikire no mubibi. Imana iri wanyu. Je nibaza ko bizogenda neza. Igisiga Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru ni kwirekera akazi ka. Murararana n'Imana. Imana iguheza gire cyane amena. Igisiga rero abakunzi ba Star TV. Jewe nabonanye na bibi wanje. Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Star TV. My name is Mr. Fashora Fashije. Ndi ngaha kubera ko nanje Imana yampaye tukuvugira ngere hano. Mugihe Imana yampaye tukuvunga shika hano. Bisigura iki? Imana yanzanye ngaha kugira ndabereke ibiri ngaha kwa bibi. Amadene bibi tumushigishe. N'ahandi bibi. Je mukanyangira nje cyaje mwiza. Icyayi. N'amazi. Wewe yanwa amazi akanya. Arakanya? Yocha kumena me yocha kubabaza mukana. Ngomba sangwa api gusa. Bache bakurabira amazi. Sangwa api? Mukanya. Amazi? Amazi ya. Amazi yo kunywa. Nkuru yani? Yo mu mwonga. Ashaka fangasi. Urumwa fangasi? Ndayibonye yazo mu nkono. Nsomera nka kujya basomera amata. Niko atamahera nagendanye na Rwema. Wewe waje kwa bibi. Uyasiga mu nzu. Baza kuraba ikintu nkora. So, amazina nje ni Starboy the Ship. Behind kama turi kumwe na Zoe photography umwe mu bajene novuga ko bariko barakora cyane mu gufotora abantu neza amafoto meza cyane. So, bibi nibaza yuko ntagarutse sijya mbere nje ngaha. Nibaza yuko nzogaruka kandi. Nago ari rya nyuma uwo nguwo. Nibaza ko nzogaruka ariko ku bwombe bw'abantu bakurikirana na Star TV 257. Mani bahezagire ibikurikira nibaza ko tugiye kubimenya. Kurikirana kino kiganiro gihereze n'abandi bashobora kugira icyo bakoze kuri no mubibi. Amazina nje ni Starboy the Ship Mr. Fashora Fashije. Imana ibahezagire cyane. Agisanga. Zoe tayari mufate inseri.